Bashinga naye bapasoni misoni nkumi namwe batama olala murazi ko muri abantu banje sinshobora kubibagira na gatoyi akamwemwe rero kariko karasya kubona dushitse mu gice ca nyuma ca terere yarite ijana kwijana abarundi ndumudeje nuko rero batatu muri bo ni imisore ariko hakaba hasigayemwo umwige mumwe gusa mwibuke neza ko abamantoro babo babahaye igikorwa ariko amanota bazoyabwa n'umugwi wa jiri ujejwe gutanga amanota uwo mugwi nawo ukabugizwe na Claude Nikondeha uwatanguje ishiramwe kazoza finance akaba ari n'umurongozi w'ugwego rukuru rw'ishiramwe uzokome wiyumvira imbere y'umugambi wawe kwiyumvira ati mbega umugambi wanje uzanye inyishu y'ikibazo ikihe umu investisseur rero aho nihaca afatira kuko nawe abashaka yuko ico kintu iyo nyishu uzanye ikwira mu gihugu cyose. Aimable Manirakiza urongoye akaba kandi ari we yatanguje ikigo citaho iterambere n'urudandazwa mu karere k'ibiyaga binini. Mu gihe rero maze kumenya ikibazo haronka n'inyishu aho mbamaze kuba umunyamugambi kuko umaze kuronka ikibazo n'inyishu novuga basigaye iki gushira mu ngiro ya nyishu ikibazo kiraho hantu uherereye. Pierre Claver Ndumwami uherekeza abandi mu by'urudandazwa no mu by'imigambi mu kwiteza imbere. Nukuri hajya umuntu arinza aja mu higanwa gambere waritegura hajya ariko aritegura ariko ariga ahakura ibintu. Reka twinjire indani tubyirabire neza ingene bimeze hama duhimbagwa na kino gice ca nyuma. Bonsoir, mumeze neza mwikomera amashi menshi cyane muraberewe busa neza ibintu byose bimeze neza cyane. Sinarizi yuko tuzagurira muri kino gikorwa tungana gutya igikorwa ca cigice ca nyuma ca ndumudeje tele realite ijana kwijana y'abarundi ndabakiriye musura mwikomera amashi menshi cyane mwana yuko tuberewe dusa neza amashi menshi. Guko rero nabakiriye bano runo rwaruka rwacu gushika kuri runo munsi aho baza kugira ico bita finale mu kino funofu canke igice ca nyuma baraherekejwe n'abamantora bagiye barabafasha kuko bari bafise imigambi ariko barabafashije mu kuba intumbero abo nabo ni Ange wibira amashime cyane kuri Ange aho ndavuga Aime amashime cyane kuri Aime aho ndavuga Deni nawe nyene ari mu bakurikiranye amashi menshi nimuze murababanira n'ubundi atashoboye gushika ngaha yitwa Victoire amashime cyane ahari araza kuyumva turahera ku mwigeme Arda nje ngakubashikiza umugambi wanje wo kugwiza imbuto z'ibiraya. Madame Arida azi ubwa mbere Nukuri naryohewe kubona ngira mbandanye higana. Gende ukoreshe ukurikije yandisira ngaha sawa. Jewe ubwa mbere kuba nashitse muri finale ndi umukobwa nsigayemo jenyine gusa byovyo byaranashimishije rwose. Arda wa mbere ashaka kuvuga ikibazo yari afise mu kibazo bari bampaye ubuheruka bampaye ikibazo kivuga gutya akara agapapuro gacafye ko umutima kandi gacafye ko akantu kameze nk'umutumba hari yanditse koresha ku mutumba. Icyo kibazo urazi nyinshi yacu ko nashoboye kugikora nuko nagiye ku mutumba aho nsanzwe nkorera ivyo bikorwa ndaraba abahaba nongera ndakorana n'abantu bari mu makoperative sangwe ko ya nibo baba izo mbuto bakenera ku rugero runini nibo nakoranye nabo ndashobora kubaresha n'abatwaye mu mirima ndabereka uwo murima wanje barabona koko ko ari imbuto ko nturera barabona koko ko izo mbuto ari n'ibiraya vyiza
hamwe n'abandi bagira ibiraya byo gufungura kuko nabyo nzobikoramo si imbuto gusa. Ivyo mwavuganye n'amakoperative gucuruza ubona bazokugurira wewe ku biciro ivy'iwawe bimeze gute par rapport y'ivy'abantu? 1600 ku kilo imbuto hama ku biciro c'ivyo gufungura ni ikiro ni 600 600 kandi iyo prima ndayishizeho ndavye nanje ico vyagiye birantwara. wowe umugronome Oya jewe gusa narabigizeko experience kuko nabitanguye kera kandi nakuriye muri miliye barimo ibiraya hama na jewe nza ndatera ibiraya ariko ku masuperficie matoya. wize iki mu mashuri asanzwe? Mu mashuri nize business and management. ubu naho twagomba dukurikire na Desire. Tworoye ubwoko bubiri bw'amafi, hariho ifi imwe iyiye bayita ingege mu Kirundi, hakabaho iyindi dufise ngaha bayita isomvyi mu Kirundi. umudeje tugira dushishikana urugendo ari Desire. ubu rero nagomba ndaguhe agakorwa ka nyuma urabe neza. Abo turiko turahiganwa muri iki gice ca nyuma aboye ntabwo ndabatinya na gatoya kuko je umugambi wanje ndabona yuko ari umugambi wubakiye ku bushakashatsi harimwo n'ibintu vyo novuga vya innovation. Desire nawe aratwiganira. Koze cyane jewe ikibazo bampaye kari agapapuro kanditseko ngo ha inguvu uyu mugambi wawe. Naciye mbanza ndabajana kuri tere aho sanzwe nororeye ayo mafi, hanyuma rero nca ndabasigurira ukuntu ngiye kuwushiramwo inguvu, na cyane cyane yuko nabonye ibintu vyo kuzigaburira birazimvye. Ibintu vyo kugaburira amafi hariho abantu bamwe babiproduiza ugasanga nk'ikiro bariko bakigurisha mu mamire wisa gutyo. Ndabona yuko nkoresheje rezastiko nukuvuga ajya malarve y'insazi nkaca mproduiza izo astiko mu guproduiza ibi bintu zizoza zirarya komsa bizoca vyoroha nzobanganyije na yamaku y'amahera menshi nahora nshira mu kuzigaburira nzoca nkoresha aya mastiko. Utubwira uti namaze guproduiza autant de tonnes d'astiko nkoresheje ukabitwereka. Letone oya sinashitse kugeza kwa matone gusa nagize ico bita nareseye ngira narose nka 2 kilo gutyo. Mbega uronse inyungu sabwe utekanya kuyikoresha gute? No kwagura nk'umugambi nkashishikara nkora umugambi nkawagura ukaba munini. Kwera ikibazo ni ha inguvu umugambi wawe. Yego. So ico rero umugambi nuyuhe? Umugambi ni ifi canke ni ivyifi zirya? Umviyo ni imigambi ibiri uri kurafatanya. Utegeza kubanza kumenya ati umugambi wanje nuyuhe kugira ngo umenye inguvu uzi ni nk'umuntu atunga inka ari hagitangura agaca afata umwanya mwinshi wo kurima ivyatsi. Yego. Atankararonka. Ego no kuvuga umugambi principale n'ubworozi bw'amafi. Muga kumva yuko zuko nabonye yuko ivyo zirya navyo bisanga bizimvye cyane, niho niyumvira yuko ahubwo n'ivyo kurya navyo nyene nkwiye kubiproduiza. Ubu naho tubandanye na Boris. Umwuga wo kugira promotion y'abanyatugene abartisan nkatanga n'inyigisho zo kwitunganiriza imigambi biciye ku buhinga bwa internet. Polisi ku ruhande
kamwe ni polisi ashoboye kubandanya rino higanwa. Rero nashoboye gutora ico gufasha. Ico gufasha naco kiri muri iri bahasha. Nkitangurira iganwa nkize nari nzi yuko ikibanza ca mbere ari jewe co mu ntara. None munsi ndazi neza yuko ikibanza ca mbere ico muri higanwa ndumudeje ari ici wanje. Murakoze kandi ikibazo bari bampaye ubuheruka kari agapapuro kanditse ko ganya canke magiriranire. Nkaba mu kucishura ubwa mbere nabanje kwerekana ingene umugambi wanje uzana inyungu ari magiriranire kuri jewe ku mudandaza canke umu entrepreneur tugiye gukorana no ku mukiriya wa mu entrepreneur. Ariko no munsi si tugezemwo si abantu benshi bacumviriza amaradiyo, si abantu benshi bakiraba televiziyo, benshi ahubwo amakuru bayarondera kuri internet. Nagoma mbaze ufise base de données ingana gute muri base de données yawe cyane cyambere kuri page au niveau des réseaux sociaux, haba kuri Facebook, Twitter, Instagram canke YouTube, ufise combien de personnes bagukurikirana? No munsi niho naravye ndageze kuri 25 personnes. Mugabo iyo ni Facebook. Iyi ni Facebook. Kuri site yanje abonnement mfise ndafise base de données ya 12 giga. Abakiriya ufise uno munsi actuel ibangahe, potentiel boba nkabangahe? Uno munsi abakiriya tumaze aba-annonceur dukorana uwo turiko turakorana muri iki gihe n'umwe, ariko turamaze gukorana n'abandi ba-annonceur bagera kuri 4. Usakoze bangahe Gabore? Uno munsi dukorana turi 2, jewe nk'umuprogrammeur n'umugestionnaire wa site, ndafise n'uwundi dukorana w'umuvideographe, ariko iyo dufise igikorwa dukora dukeneye abandi bakozi hari abo duha bagakora nk'abajournaliste. Ntimurambigwe ivyimviro vyinshi imigambi ni myinshi, dusozerere kuri Theogene. Umugambi wo gukora amambarage biodegradable dusangwe dufise n'ibindi migambi dukora nk'aya masandriye twatanguje amahera 4,000 ariko ubu twashitse ku mutahe wa 2,5 millions. Bakomera amashi. Bashoboye gutsinda iri higanwa. Rero natekanije akabahasha kagufasha ka indice. Sinovuga ngo nzotsinda canke nzotsindwa bivanye n'ibikorwa byacu ingene tuvyerekana n'ingene abantu babitahura no kungene turiko turabikora. Ikibazo bari bampaye cavuga gutya, cavuga ati développer ton entreprise bouche à l'oreille. Vuga bari bambariye ati gerageza wagure entreprise yawe ku munwa no kwisigurira abantu bayumva. Naragerageje uwo munsi bampaye ico kibazo twarakoreye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ndagerageza ndaca ku bantu batandukanye dusanzwe duha amambaraje twifuza kuzoha amambaraje kugira nje muri ca gisata noneho tubwire marketing ndabashikire iki nyene mantoro wanje yampaye akazi kuzondamwemekera ku makarta iwawe nawe ni imaze gukora impapuro maze kukugisha ama SNIs ubona ni kategori 3. Iyi niyo ambaraje niyo produit fini yawe? Oya, aho onye nari nkiri mu maese kubera ntaronka serejwe ishobora gukanyura amazi yose kayakuramo impapuro kugira ndazanikire zitajonjota. Okay. Akura cyari kure nk'ukwezi? Sikure cyane ubwira inje naho natanguriye kuko ivyo bya secrage ugeze harya ivyo onye ugeze harya utumbera ngaha aho onye nari natanguye mu kwezi kw'indwi bitwemeze tuvyumve ko ari ivyo mukubibemeza nukuvuga ugoro izo mpapuro izo mukugira habe
izo afambage za fibre hategerezwa kuba ikintu ca consistance. Namaze kugira amafibre biba ari buyi zicanze n'amazi, hama nkaca ngerageza gushiramo amaproduit ariyo kolabwa kugira habe consistance birenduke ishobore gufyatuza akayungiro kari approprié. Murakoze. Ntukene maranga heho. Amahera nkeneye kugira ubikore ibyo. Kugira nkore ibi. Wa mu kwa mbere we biri tubigura. Amahera nibaza ko yamaze kuboneka kugira ngo mu kwa mbere tube twamaze kuronka produit neza. Ndayiteze vuba twamaze gutangura kugira. Bakumira amashe kabisa. Initiative economique hari amahera batwemereye kandi ibi birashobora gutangura gukora mu ndwi nzoba natanga gukoresha bya byuma bishobora kubikanya hanyuma sangure gushira ku isoko babantu bahora bidoga ngo bambarare zirazimvye ndabazanira izizimbutse kandi zitagira ingaruka n'imwe mbi ku bidukikije kandi bose bararangije mu bakomere amashi menshi cyane Arda, Desire, Boris hamwe na Theogene. Runo rwaruka rurahejeje gutanga ivyo rwaronse nk'ingabirano canke ivyo basanzwe bakora. Wari kurankurikirana harageze mu kanya gatoya rero turaha umwanya jury bagire amanota batanze. Abagize umuguri utanga amanota bariko barayatanga bariko barayabaha mu kwiweza neza ingene umwe agenda ararusha uwundi gutyo duhave tumenya uza gutahukana rino higanwa rya tele-realite 100% abarundi ndumudeje ubu ndumudeje indoto zanje jewe narazishitseko. Wa mwanya mwiza urageze duhamagare Joshua ashoboye gushika ngaho imbere hanyuma tubasabe abana bakandida bacu bumvirize ingene azarahamagara umwe kugira ngo ashobore kubashikiriza neza na neza amanota. Murakoze cyane nongeye kubashimira kandi twagira dutangure tubabwire uko abari bari mu mwiherero babonye ivyo mwabashikirije bumvise ivyumviro vyanyu bumvise imigambi yanyu mwumve amanota babahaye kuri uno munsi uri hejuru. Agashimwe kagira 4 tugahereza umu entrepreneur azwi ku izina rya Irambona Boris mumukobera amashi cyane. Ngo twagira dusabe Nadia Nintunze aze adufashe kumuha agashimwe kamugenewe uno munsi uri hejuru. Boris akabaronse agashimwe k'amafaranga 500 y'amarundi. Akaba yemerewe no kuja mu mundi mugambi uriko urashigwa mu ngiro n'umugambi tuyage, ahazoronka inyigisho mu bisata bitandukanye bijanye n'ivyo kwitunganya, hama akazaba azoronka n'amafaranga 8 miliyoni zo gushira mu ngiro umugambi wewe. Tugira dusubire tubabwire umu entrepreneur agiye mu kibanza kigira 3. Uyu nawe suundi numwe muri abanyene basigaye. None mwibaza ko ari inde? Kazina kiwe bakaba bamwita Iradukunda Desire. Amashi menshi cyane kuri Desire Iradukunda. Twubonye akanya ko gusaba Pierre Claver Ndumwami
ashobore nawe kumushikiriza agashimwe. ndabonamwo amafaranga angana umuriyoni w'amarundi. Amashi menshi cyane kuri uyo gashimwe ka Desire. Uko mbona aravize nawe nyene amahera angana miliyoni 8 zo gushira mu mugambi icyumviro ciwe. Mu basigaye ndabona ko bose biteguye. Uwa mbere aronse agashimwe ka mbere muri rihiganwa ndumudeje, akaba yiwe atahukanye n'agashimwe ka mbere, akaba yiwe yabaye uwa mbere muri bane, yitwa Kurikira niyo nkuru Theogene. Amashi menshi cyane kuri niyo nkuru Theogene. Félicitations. Twashaka umumantoro yabanye nawe hafi muri iki kiringo cyose, Aime Ndayizeye ashike ngaha amuhereza ko gashimwe. Theogene akaba aronse agashimwe kangana miliyoni 2. Akaba aronse n'akandi gashimwe kangana miliyoni 8 azokoresha gutunganya umugambi wiwe. Ikibanza rero kigira kabiri inyuma ya Theogene abayi wa mbere ni kibanza c'umufasoni, akaba ari nawe mufasoni wenyene ari muri no higanwa, akaba kandi aronse ikibanza kigira kabiri, ikibanza ciza, yitwa Aime Alda Izere. Tukaba dusaba uwamubaye hafi nk'umumantoro wiwe Ange Muyubira yegere hano amushikiriza agashimwe kiwe. Aime Alda, félicitations. Ukaba uhawe shekeye y'umuriyoni n'ibihumbi 500. Amashime. Ukaba na wewe ushikirijwe imiliyoni 8 zo gushobora gushira mu ngiro ibikorwa vyawe. Ayandi mashini. Bimeze neza cyane. Dusabe rero abakandida bacu bane baze ngaha imbere kugira ngo ibindi twateguye bishobore kubandanya munyaruka. Ubu mufise amamiliyoni barayirukanza kugira ngo ntibayagirire nabi. Theogene ni watangura hariya abandi mugire ego nuko mwamaze kumenya n'igiharuro ingene mwipanga. Mwaratanga uyu munsi wa mbere barabaza ibibazo, hamwe birabananira ahandi birakunda, muga murabandanya. Gushika kuri no munsi mwabigejeje gute? Gushika kuri no munsi so kuvuga ngo n'ubuhinga bwinshi twakoresheje, ariko twakoze vya bintu dusanzwe turimwo, dusanzwe tuzi, tubikora uko tubizi. Ivyo vyatunaniye niho bagiye badukosora. Nukuvuga sinovuga yuko hariho nka formule twoba twarakoresheje gushika kuri urugezo, ahubwo gusa ico vyadufashije kugorora imigambi twari dusanganywe. Nukuri ikibanza ndagishimye, si na Theogene ndamukeje ariko na jewe ndikeje. Nukuri hari benshi twakoranye ibi bintu, yaba bwa mbere nshimira Search for Common Ground kuri iki cyumviro yatanguje.
vuga wa mugambi rero ntugiye kubigikura ugiye gukura hanyuma rero niwakura hanyuma natwe tuzoheza dugufasha abandi mu gihe tuzoba dufise icyo tubarushije. Igice ca nyuma kirarangiye, dushimire Search for Common Ground mu mugambi wayo tuyage ifashwe mu mugongo na USAID. Dushimire bitanze abamantor, dushimire Ange, dushimire Denis, dushimire Aimé, dushimire Victoire, dushimire abantu bose bitanze, dushimire ubuntu photography naje wenyene munshimire Raoul Mugisha, Jean Fleury, télé-réalité ndumudeje izotugumamwo twage DJ barayamaze ngura imitiri byimbura turatamba ndumudeje dufise amamiliyoni mu maboko tuberewe cha 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 Desire wewe ari inyishu nyinshi ku kibazo cyo kumenya umunyamugambi ninde, mbega ibyo atuzaniye bizofasha abandi, iyo migambi azoyikorana n'abandi, egera abandi kwigungata ku ruhande. Umva nkubwire, nimba wifuza gutera imbere mu migambi yawe ntube nyamwigendako, egera abandi wumva icyo babivuga ko mu byo udafise nabo bakavyongera ko, ivyo muhurije ko mukabikorera ko, kuko ni nabo mufashanya kurondera amasoko, gutera imbere mu byo mwifuje gushika ko no mu gutsimbataza urunani rw'iterambere. Intumbero yawe niyizo kwereka aho woshira ingufu kuruta mbere, barayamaze